kandi iyi mihivu ipfundikwa ku mbega igira kabiri kandi ikaja mu ruhande rw'ibubamfu. Iki bacita igihete, murabona ko gihese nkawujya k'umuzingi bazi ivy'ikizungu. Hari n'abaca bashirako rero n'ikirezi. Icumu naryo si iryo guhiga impongo kandi si iryo kurwana, nayo wari umwambaro wa kera. Murabona yuko rifise amabara iryera n'iryirabura, yafise ico asigura. Nagomba ko tutahuzanya tugaruke ku gituma umushinga ntahe canke yego umushinga ntahe gituma yitwaza igaba. Hanyuma urazi ko hari igihe bavuga bati umugabo s'urucumu, iyo bavuze bati umugabo s'urucumu ni iki? Nukuvuga icumu ryase ari habo kose atakihari. Byumvikana ko nawe uri muzima ugatanga icumu wawe, urumva ko ubutanze ubugabo bwawe ni muko wewe nyene woba nyene wumva gutanga imihoho ni mukuriya. Utazi Uburundi aburundararamwe kuko Uburundi bugona buri maso. Hajya rero ikirundi co nyene ubwacu uri kukibwira abarundi ba mirundi ibiri barashobora kuvyumva utiri uritize yandi majambo. Chonjana kikaso nakari kagero ega sinzoya ganzo Rinjora yego murakoze. Ciwe n'ubwa mbere nza hano ariko ndahimbawe kuko nsanzwe nkunda karanga kandi nkiri muto nkiritera nkarisama nanje narakunda gutamba kumbure atari cyane ibitari bike nari ndabizi. Jewe rero nitwa Habonimana Varisito mwene Damiano nta bizibizo wabikebako wa ruzunza wa ruzina wa muyobera. Nkaba mvuka ugacimbira Mushishi umusozi wa Kinyovu ikomene ya Rusaka intara nziza ya Mwaro. Ngira ngo ivyo birakwiye. Urakoze cyane. Rinjora mana yanje Rinjora muze murakora ibishoboka byose niyo twaba turiko turaganira tukume tuganira kunyene muhari nkuko mugenzanje niyo nizigiye yaje imbere yacu yarariko arabivuga. Rinjora kubera yuko iki kiyago twifuza kuyaga muri aka kanya ari kiyago kiza gikenewe n'uwari wese ari ngaha
kandi nifuza ko umuntu wese ari ngaha iki kiyago akijamo rinjora jewe rero natewe rino teka ryo kwakira n'umuvyeyi nitwa Banshayeko w'abacinoni bacinoni wa magwanyi wa sentaramuka wa Gasibire abo nabo bafise aho baje bava rinjora twese muraza kubandanya muryoherwa muryoherwa uko nyene uri korajye kagora komeze uri koranywa kayoga nawe nyene aryoherwe kandi umugabo mugerageze turasangira ikiyago nicyo gituma n'umuvyeyi ari ngaha hanyuma mutama nashaka ugira icyo tubwiye kugira igikoresho ufise mu tugira ngo ego rakoze imbere yo kuvuga aho hari ikintu nibagiye nuko Imana yampezagiye nkaba nubatse mfise abakwe batatu hariho umwe ari ngaha nkagira abana batanu muri abo batanu hari batatu bamaze kubaka kandi muri abo batanu hari babiri bari ngaha nkagira abuzukuru batandatu kandi muri abo buzukuru batandatu hari batatu bari ngaha murumva rero twaje turi umuryango jora reka dusabe umuryango wiwe uhaguruka umuramutse namwe bwe kandi babaramutse n'aba bari imbere murakoze cyane murakoze gose biba ari byiza ko dusangira ikiyago kandi mukabana yamushikira n'umuvyeyi naje ndabakengurukiye ko baje kunshigikira mu nkundire rero mbanze sigure majambo make uyu mwambaro mubona izi mpuzu zose uko muzibona bazita imbega kandi n'umwambaro w'abashinga ntahe najewe w'abashinga ntahe yatuye yakurikije imico kama y'Uburundi haciye imyaka 35 hari mu mwaka w'1989 izi zo munsi ni mbega kandi teza ko ari ndende murabona niyo umuntu ariko aragenda yuko agenda azikuba hasi hanyuma akakera kari hejuru bakita akazigendera hanyuma murabona ibindi kuko ni ibiterwa bavyita imihivu iva ku byatsi biba mu myonga imwe si yose mugabo imihivu byari bisharizo rero abantu bakera bambara cyane cyane abashinga ntahe kandi iyi mihivu ipfundikwa ku mbega igira kabiri kandi kaja mu ruhande rw'ibubamfu ego ubundi zimbega zozo nazo nyine ziranyurana iya mbere itangurira iburyo ikaja ibubamfu iya kabiri nayo igatangurira ibubamfu ikaja iburyo igituma babigira gutya murazi ko inyambaro z'ikizungu zitamaze umwanya muremure kera rero nta nyambaro z'ikizungu zariho kwabwira ngo bikwize bimwe rero yindi gafuka urundi murabona bibavyita ibitako bijishe mu buyeyi bimwe umwahejeje kutugira igitito yavuga n'utuyeyere nitwo baterateranya kikaba igitako hari n'ibindi ku maboko ababishoboye bagira aharuguru y'inkokora no ngaho aharuguru y'igikonjo ku maboko yose uyu munsi je nazanye bibiri cyo ku mutwe mugabo n'ibindi biriho hariho ibindi bambara mu izosi iki bacita igihete murabona ko gihese ngabujya ko umuzingi bazi ivy'ikizungu hari n'abaca bashaka ko rero n'ikirezi hanyuma icumu naryo si iryo guhiga impongo kandi si iryo kurwana nayo wari umwambaro wa kera murabona yuko rifise amabara iryera n'iryirabura yafise icyo asigura ni ukuvuga yuko umushinga ntahe ikintu cera aremera ko cera atari hahandi ubona abantu bavuga ngo ubu ni ku murango n'izuba ririko riraka tubona yuko ari mw'ijoro ivyo murabibonaho muba kandi bigasigura yuko wewe ikintu baje kugutura cirabura uheze ukaceresha gushikaho cera icirabura rero kikava mu cirabura
ja mucera niyo vuga nk'isiguro majambo make kuko ubundi hariho ibindi biganiro bijanye n'ibi by'abashinga ntahe kumbura atari umwanya wavyo. Murakoze bashira hishitsi waraheza bashayeko ariko ingi gatoya aho nyene hanyuma uko vyumva ushobora kubandanya uhagaze ushatse kwicara byose ni sawa. Hanyuma nagomba cyane cyane tugaruke kwigawa, nagomba ko dutahuzanya tugaruke ku gituma umushinga ntahe canke yego umushinga ntahe gituma yitwaza igawa. Hanyuma urazi ko hari igihe bavuga bati umugabo s'urucumu, iyo bavuze bati umugabo s'urucumu ni iki? Hanyuma kandi ikindi nagomba kugaruka ko mbega iri cumu rifitanye n'iryo canke icumu rariho ubundi muntu n'ibindi cyane cyane ngomba kurondera ko tugaruka ku bucuti buri hagati y'icumu n'urifise. Umugabo s'urucumu aho bashatse kuvuga yuko ubona icumu ukuntu rireha. Ubwa mbere ho rirafise ukuntu rero ko umuntu aba muremure ariko agira n'icumu rirerire. Abantu rero yongera ati urya muntu ko afise icumu rirerire kandi ryiza ririko n'ubusake kumbura urya muntu n'intungane, kumbura urya muntu ameze neza ikanamba na buhoro bashatse kuvuga yuko umugabo atari urucumu no kuvuga yuko umuntu utamera kwicumu yitwaza ahubwo cyane cyane umumenyera ku ngendo imyifato n'ukuri kwiwe ngira ngo ngaho nakwishuye. Hanyuma wavuze igituma bishima bitwaza icumu nuko mwibuke yuko kuva kera abantu b'abashinga ntahe babaringa umwami kwari kugira ngo rero hagize ikintu giteye umuntu ahari hose ashobore kubanguka atabara igihugu. Nico gituma rero akenshi bitwaza icumu, ariko mu bihe bisanzwe ntiryasinda n'abantu baryitwaje naho hari ikintu bapfuye ntibashobora kurikoresha na rimwe. Kandi nta muntu yasongekira icumu ku wundi ngo arihirike aririmo arabishiko. Nuko niyo siguro numva noguha. Urakoze cyane. Hanyuma ndiko ndavuga nti icumu umuntu araritiza cyangwa ararigaba? Oya namba icumu umuntu ntaritiza. N'igihe umuronda araho mwigema araho yambwira ko wifuza ko noza gutanga ikiganiro yitwa Yohana harya yambwiye ngo rega hariya ku kigo ngo hari icumu ntanababwira nti oya namba kuko nkiri ry'iwanje ribikwa ahomba mbaga mu gisigara ca Bujumbura. Kandi igihe twagaruka ku muvyeyi barashikije icumu rya data iryo naryo ririho riri mu nzu siga data, ariko iri ry'iwanje turagendana rirahomba kandi n'umunsi no kwimuka no ryimukana nuko ariko bimeze. Icumu rero nta muntu aritiza, icumu ni ryanye neryo. Urakoze cyane. None iyo umuntu aramutse atiza icumu byo ni kiba cyo none kai ko bari gutanga imihoho. Urakoze mukomera amashi. Mu bisanzwe igituma iki kiyago cyose niko nakigerako nk'amajambo cyangwa imvugo, hari imvugo zimwe usanga uno musi ziko zirapfa. Reka mu mbabarire nze ndakoresha amajambo nyene ziba ziriko zirapfa, kandi ari imvugo twategerezwa kugumana tukagendera tukaziraga abana bacu nabo bakatuziraga abana babo, kuko ari bimwe mu bigize abarundi. Nk'iki kintu avuze ati iyo utije icumu umuntu cyangwa iyo urimuhaye ubutanze imihoho ku by'ukuri mu birabi, yavuze ati icumu rya data rirahari mugabe iwanje rirahari. Ni kuvuga byumvikana ko se amuvyara atakihari. Uriko murabyumva? Ni kuvuga icumu rya se aritunga kubera ko se atakihari. Ni kuvuga icumu rya se arihabwa ko se atakihari. Byumvikana ko nawe uri muzima ugatanga icumu wawe, urumva ko utanze ubugabo bwawe ni nkuko wewe nyene woba nyene wumva gutanga imihoho ni nkuko yahura. Rero muriko ikindi ko nagigaruka kugira ngo uno munsi igihe tuba dufise abavyeyi nk'aba bashobora kuza kutuyagira
ni kugira ngo ibintu bimwe bimwe nejo na hirya yejo ntidukore ikintu ngo abantu bipfuke ku munwa bipfuke mu maso. Imbega twese turazambara naje akakanya naho ntazambaye ndazifise mugabo izi nsiguro yo umwe wose ingene utegerezwa kwambagwa naho wambagwa n'igituma n'ibindi byose reka kubesha je mfa gushira ku bitugu muravyumva ko kumbure hari ahantu umuntu agera avuga ngo yaberewe yarengeje abavyeyi bakagira batera iryabara batera rero reka zitiriyukanya uko nyene niki nashaka ko dushikamo hanyuma ego hanyuma nagomba imbere yuko rero tujya mu kiyago nyezina ndashaka mpamagare umuntu yitwa Intahatswe ari inyuma y'imeza ari ku meza iri inyuma y'iki giti hano wegere hano Intahatswe ni muri hafi ego nyene ingo muzana kabakuri kawe navyo nagora karibu ngaha ndakubariza ngaha ntangora yego ikibazo nashaka kubaza Intahatswe ndashaka tubwire mu majambo make cyane uriwe twidondore mu majambo make cyane hanyuma twidondore uko ushaka hari umuntu bavuga bati idondore agafata umurongo iyo avuka n'ibindi byose hari undi bavuga bati idondore akatubwira ivyo yamaze byose ibyo yakoze n'ibindi byose hari n'undi bavuga bati idondore akavuga urukundo reka twumvirize tubwire uriwe aba bagenzi bose bakeneye murakoze cyane nitwa Frank Intahatswe ndi umurundi nkunda akaranga k'iwacu nkaba ndi promoteur w'i centre culturel k'iwacu pour mu marije ndayirongoye nkaba ndiko ndagira master en Egypte muri Alexandrie Université Senghor ibintu vya management des entreprises culturelles ni kuvuga yuko ndiko ndabinonosora vuba ndagaruka tusabikanye ubumenyi murakoze. Umukomera amashyi menshi cyane Intahatswe umukomera amashyi menshi cyane urakoze gose usubira ufata ikibanza turabana tuganira urakoze cyane aha mwumva hari ivyo ntadodoye cyane ko nabonye ko bidakenewe je narakoreye hagati mu gihugu mu vyerekeye intwaro uri kurabwira bari abantu bo mu mitumbi wacu iyo twaje tuva sico kimwe no kubwira aba bantu bo mu kizungu nka turi kuko ubanza kuraba urugero baje gutegera ko amajambo uvuga uriko rero urabwira abantu bahariya mu Kirundi uzi neza yuko umuntu yaminuje yize menshi yagerukiye umwaka wa 6 canke bimwe bitayaga mukama bavuka ruguru barabizi kirazira yuko umuntu avanga indimi kandi biracashoboka ariko umuntu amaze gushika novuga nti mu kizungu aho ugira uti bariya barize niyo mbere nokoresha amajambo y'amatirano amajambo yo kungoma iganje yindi baraja kubitegera aho umuntu arashobora kuvanga mugabo navyo nyene si vyiza kuko ikirundi kiriko kiravugwa kivugwa nk'ikirundi nyene kitavangwa muraja murumviriza abantu ngaha nabonye ko hari abantu b'abasirimu abantu bagenze n'umwe yavuga amazina yabivuze ati sinja kuvuga mu gifaransa bize mu mpinyuza wamaze kumva ijambo umufaransa avuga nta jambo rindi ry'ikinyafrika ashiramo ni kubera ikitweho tuja kuvuga ikirundi tukongeramo ayandi majambo kandi abandi batayongeramo murumviriza yandi majambo y'abanyacubahiro y'abategetsi bo mu yandi mahanga bariko bavuga ururimi nyene bariko baravuga batagiye barongeramo ayandi majambo kira noneho mwampayinga ikirundi kiratunze ikirundi gifise amajambo akwiye ivyo ari vyo vyose umuntu yoshobora kubwira bari abantu nyene bo mu kirundi bakavyumva noneho murabizi yuko banavuga yuko utazi uburundi aburundararamwe kuko uburundi bugona buri maso hajya rero
ikirundi co nyene ubwacu uri kukibwira abarundi ba mirundi ibiri barashobora kuvyumva utiri uritiza yandi majambo gusa hari igihe kubera akamenyero no kubera aho umuntu yabaye ushobora kuzuritiza amajambo ya naya kuko nk'aya majambo y'ubuhinga mfatiye kuvyerekeye kwa muganga mumenyesha ndangakaranga bashayeko uriko uravuga nk'ibintu vyo kwa muganga kubera ko basokuru batamukuvura batakoresha ubuhinga abaganga bubu bakoresha ico gihe hari ijambo rishobora kubagora ugiye muri ibintu vy'ubuhinga buhanitse nko gukora intebe numvise ari uvuga ko akora mwishira hamwe rikora intebe kubera ko intebe zabasokuru zitari zimeze nk'uku kumbure vyo kugora uriko uravuga ibi bikoresho biva hanze ngo bironkere ijambo ribereye mugabo wibereye hariya ku nama iwacu uri kubwira abo ku nama iwacu ibintu bijanye n'inama y'iwacu ibi vy'imikobeko ibi vy'ubuzima busanzwe urashobora gukoresha ikirundi ukavuga ivyo ushaka udahinduye utongeyemo ikintu na kimwe ivyo jenda bifisemo uburambe narabibayemwo reka mbere garukije ngaho umukomera amashyi murakoze twamaze kubona ko bitoro yavuze ati birashoboka mugabo kandi twabonye ko no koroha bitoroshe mwabonye uturero twagiye turafatira ko kandi umwe wese hano arashobora kuraba akanifatira ko akavuga ati mbega jewe ivyo wanje bigenda gute ururimi ndarukoresha gute ikintu nagomba nje mbaza hano nkano majambo bitaba vyoroshe ko turonka mu kiyago cyacu cya misi yose wibaza ko bikwiye kugenda gute kugira ngo tuyaronke urakoze cyane ngo basubiramwo ubwo yuko umuntu abanza kuraba aba ariko arabarira kuko uri mu nzego nshingwa ntwaro cyane canke abaremesha kiyago nabo n'abantu bagomba kwigisha ukaba uri kugomba yuko icigwa cawe gishikira abantu ugaheza ukavanga ururimi na vya bindi zizobavuga abantu ntibasubira kwitegera baca baryana karambere ngo twaje kumviriza amajambo y'abanyamahanga ariko urashobora kugerageza ukoresha insiguro ino jambo ukaribwira kuko mumenye ko abarundi n'abari abantu bazi ubwenge ukakoresha insiguro abantu bagashobora gutegera icyo bashaka kuvuga utitije rya jambo ry'ikizungu ndaguhaye akarorero nk'ubu wagiye gusigura ibi akavura katasuye ibi byo kurwanya inkukura ugaheza ukabwira uti rero mw'abantu murabona yuko iyitere yanyu montanye yanyu ihanamye byumvikana kubera iki wagiye gusigura uri goronome utorondera ijambo rivuga umusozi rivuga ingene aho hantu hameze kandi bigakunda ukaja wumva ngo murabona yuko kugira ngo tuze dushobore gushikira production tibishoboka rondera ijambo rijanye n'umwimbu kandi rirabaho na cane umuntu bikenewe umuntu apfume avyandika nshatse kuvuga rero yuko uko ubwira abantu bato ikirundi ijambo ry'ikirundi ririmwo amajambo avanze niko ujobona baryanya kara mbere bakakubaha kubera bagutinya mugabo bageze imbere baca bagira ngo reka twaje kumviriza umunyamahanga kibe narabibayemwo nababwiye ko naciye mu nzego nshingwa ntwaro napfuma ndavyandika nk'amajambo agoye nkayandika nkaraba ingene nza ndayasigura gushikaho bose bategeye mugabo uriko urabwira abanyabujumbura abanyagitega nshatse kuvuga abanyamuji abantu bize birashoboka mbega mfatire ku bana ngaha hariho abana bo buzukuru ngaha hariho urya uwo mu ya gatatu arashobora kuza arumva amajambo amwamwe none nk'urya ari muri maternelle uja kuvuga ngo uyu munsi ugakoresha ngo sojure ngo doika rondera ijambo wa mwana ashobora kumva kuko ashitse muhera agira ati madame ashobora kuvuga ati mwigisha yavuze iki niki nari kuvuza ijambo adashobora gutegera
ikindi kibazo hano tuvuga mu kirundi tuti ijya kurisha ihera ku ntango ihera ku nama yego ijya oya ntihera ku nama ijya kurisha ihera ku nama ariko kandi none akoresha n'ubundi mwibutsa nkavuga nti inka ikamico yariye nukuvuga ikintu ko nakigaruka kugira ngo ngire nti abavyeyi uno munsi bariko baribaruka abana bariko barabarera nibaza yuko umwana kugira ngo akura avuga ikirundi cyangwa agomba ari kintu kukivuga mugabo bakizi nibaza ko uko biri kose abavyeyi abo bavukana abo babana barafite intererano nini cyane kugira ngo uwo mwana akure ameze uko nyine nubwo tutoja mu byo asanzwe yiga ku ishuri niko bibona ego meniko ndabibona ariko nkundire mbanze ndakubwira ivyitirano by'uwo mugani yo kwiza kurisha ihera ku nama nuko intango y'amasoso n'ubuhanzi hanyuma umutavyi wa neza nawe umubona gikenyeye ego urumva rero icyo uvuze n'icyo ukuri harya ikintu cose kigira intango ubwana ukagira ubwanduruko ikintu cose kikagira icyo gikomokako harya rero twebwe abavyeyi Joho murumvise yuko arabuzukura ariko niyo baje kuntemberera ushaka ko bamenye ikirundi ubamenye bavugisha ikirundi nyene ivyo ushoboye byose kuvuga mu kirundi kugira ngo babanze bamenyere ururimi kavukire